Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ingwara y'imibembe ku ncuro 69, Uburundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Joseline Nsanzerugeze, umuyobozi w'umugambi ujejwe kurwanya ingwara y'imibembe, amenyesha ko ingwara y'imibembe umuntu ashobora kuyigendana igihe kinini itaribonekeza, ariko kandi iyo ivuwe kare irakira. Joseline akavuga ko umuntu yivuza ikiri ku rugero rwa hafi. Iyo ngwara iriho kandi ko iyivuwe kare ivugwa igakira, umuntu agakira neza adasigaranye n'ikimenyetso na kimwe cy'uko yigeze kurwara imibembe. Muri iryo hangiro rero twarateguye ibikorwa bijyanye no guhimiriza kumenyesha abenegihugu ko iyo ngwara iriho. Ivyo navyo bizoca mu bikorwa byo gutanga ibiganiro bica mu bimenyesha makuru bijanye no kumenyesha ko imibembe iriho n'ingene umuntu yoyikingira kare, dushimikiye cyane mu kwivuza umuntu akiri kuri urugero rw'amabara gusa ataragera ubumuga ku mubiri. Ibikorwa byo guhimiriza ku bijanye n'ivyerekeye kurwanya iyo ngwara bikazoba mu ntara zine z'igihugu. Inyuma y'iryo himiriza hakazoca hakurikira isuzumwa ryo kurabira hamwe uko izo nyigisho zitabwe. Twarateguye umunsi wo guhimiriza mu ntara zine zo mu gihugu, mu ntara yose tukazocayo ku munsi twageneye iyo ntara. Izo nazo ni intara ya Makamba, Rutana, Rumonge na Cibitoke. Tuzohimiriza na cyane abajejwe intwaro n'abajejwe amagara y'abantu ku bijyanye no kurwanya indwara y'imibembe, hanyuma twongere dutange n'ubufasha bufatiye nko ku bufasha buciye kuri ayo mashyirahamwe y'abarwayi b'imibembe. Muri Makamba na Rutana, muri Makamba dutegekana ko tuzoja mu ndwiza itariki ya 22, mu Rutana itariki 23, mu Rumonge itariki 24 z'uku kwezi, mu Cibitoki itariki 25. Aho tuzoba turiko turategura ko muri izo ntara hazoshaka kurikira ikindi gikorwa atari cyo guhimiriza, ariko cyo kuraba ko abitavye ako kamo mu kibano bo kwitura abaganga ku bwinshi mu kwitaba isekeza ryo gupima abarwayi izo ngwara muri izo ntara. Iryo sekeza naryo zoca riba mu ndwi izokurikira, mu ndwi iri hagati y'itariki 28 z'ukwa kabiri n'itariki 4 z'ukwa gatatu. Muri izo ntara zose twazoca turungikayo abaganga bafashanya n'abaganga basanzwe bari muri izo ntara, kugira ngo abumvise ihimiriza riciye mu bimenyesha makuru bitandukanye, riciye no muri urwo ruganda rwo guhimiriza muri izo ntara, abenegihugu babimenye bakabona ko ayo mabara bitaye ku bwinshi isuzuma, kugira ngo ayo mabara yaba ari ku mubiri baze gusuzumisha ku baganga barabe ko atoba ari indwara y'imibembe. Onezime Bukuru, umwe mu bakize iyo ngwara y'imibembe, arashimira amashirahamwe afasha cyane abagwaye iyo ngwara y'imibembe. Rero nashaka nshimire Action d'Amier na Penerete bo badufashije mu kutuvura ingwara y'imibembe, kandi batuvura ku buntu, nta mafaranga twatanga. Woza besha ngo barabakishije amafaranga. Ikindi noshimira Penerete na Action d'Amier nuko baduha amakarata yo kwivurizako, baduha ibitungwa, impene dutunze, baturonderera imirima yo kurimamo. Ubu rero turaho kubera amasosiyasiyo batugiriye kugira ngo twiteze imbere abakize imibembe n'abakigwaye. Mumenya kandi ko uwo munsi mpuzamakungu wo kurwanya ingwara y'imibembe ku isi yose uhimbazwa ku munsi w'Imana wa nyuma w'ukwezi kwa mbere uko umwaka utashe.